Abakuzi amayaga TV meze gute meze fresh meze bien. Okay kuri micro nko bisanzwe ni MC Gire ko takamera naho ndi kumona Justin. Today ndabazana ikiganiro kibabaje gusa ndakwibutsa yuko Fasha nawe warafashijwe. Today ndabazaniye ikiganiro nje kuvugana numye ariyo invitation ubutumire bimaze iminsi bica kuri rezo sociaux bigaragaza neza yuko hari umwana w'umuhungu agwaye cancer. Abavyeyi rero biwe bakaba bariko baraterereza uno musi rero nagira ibakwe yo gushika iwabo kugira ngo mvugane nawe kugira ngo turebe ico tokora. Ndagusaba yuko ugira sabone cyangwa subscribe kuri channel yacu ya YouTube kugira ngo bandanye bironyera bishasha. Ndagusaba yuko nawe uza kubona kino kiganiro uze kugira ico ukoze bizoba bimeze neza cyane. Eyo Justin twagiye. Abakuzi amayaga TV namaze gushika rero muri gwa rugo nababwiye yuko nagendewe no munsi mbemere kwande mama ndakuramukije. Ndabaramukije. Mumeze neza? Turaho. Naho ndakuramuse? Natumeze neza. Umeze bien? Neza cyane. Okay. Mama amazina yo kuri ninde? Ayo wanje nitwa Murekerisoni Anosiate. Anosiate. Yego. Ni wari mama w'uyu mwana? Yego. Ni imfura yawe cyane? Yego ni imfura yanje. Okay, bakuzi amayaga TV murumva yuko namaze kuvugana n'umuvyeyi yavyaye. Akazina kawe ninde hajya? KORINEZA Perry Gabriel. Tumaze kuba turi kumwe na Gabriel. Mama hari inuzenya novuga yuko ni nk'ubutumire sinzi ngene kivuga neza mu Kirundi nabonye je kuri rezo sociaux mwijoro bivuga neza yuko umwana wanyu yobagoye cancer. Nagomba kumenya bijya bintu nabonye ni mu mwavyikoreye canke nabandi bantu kuko hari abantu bakora ibintu nkabijya ugasanga imiryango imwe navyizi ni mu mwaba mwarabikoze. Yego ni jewe nabikoze nyene. Yego kwera umwana afite ikibazo c'ubugwayi ingwara ikomeye. Yego nabonye ko tutovyifasha twenyene kugira ngo turondere ubufasha mu bantu mu nshuti mu bagenzi. Yego ni je navyikoreye ni jewe nabikoze bijya. Ni wavyikoreye nagomba kumenya yatangiye kugwara kurya ryari? Ubugwayi bwiwe bwatanguye buke nko kuva nko mu kwindwi bwatanguye buhoro ababara buke yibaza ko afise shoke isanzwe nk'umusore nyene ashobora kubagira afise nk'utuntu akina canke akibaza ko ari shoke isanzwe ariko bigenda biraduga buhoro ariko ntitwicaye twaraja kwa muganga bakaduha imiti ariko ntihagire ico bitanga. Rero mu nyuma baradutuma n'ama examen. Ubwa mbere baratubwira ko ashobora kuba afise infection yo mwigufa mwivi ariko ishobora guhera bibaye n'iyo miti ariko ntabwo vyaheze. Mu nyuma niho twaje gukoresha nk'inyuma y'indwi nka 2 mu kwezi k'umunani niho twaje gukoresha ikindi gipimo ahandi hantu kiradiyo baca baratubwira bati umwana wanyu afise ikivyimba mwivi kandi ikivyimba camaze gufata igufa camaze kwataka igufa. Rero niho baca badutuma scanner d'urgence kugira ngo barabe kuko urumva umaze kumva ikivyimba ni cancer niyo cancer nyene babavuze baca cancer scanner kugira ngo barabe ko itaraduga ngo isanzare. Twarayikoresheje ibipimo vyabaye vyiza ariko twayikoresheje mu ntango z'ukw'icenda ndavyibuka neza bamaze kutubwira ko itasanzaye. Urabona uburyo bwo kwivuza ni bwinshi cane twarabanje turindira kugira turabe aho biherera aguma ku miti y'amadurere amantidurere kandi izimvye kuko abafise ububabare budasanzwe si imiti ariyo yose afata. Rero niho twaja no gusenga ntitwavyibagiye kandi n'ubu ntituvyibagirwa tuguma ku mavi twaraja mu bintu byo gusenga Imana kugira turako yatworohereza
kw'ico cago c'ingwara Imana nayo yishurira igihe yishurira isaha yayo ubu rero niho mwiyindwi nyene entre temps le 9 z'uku kw'icenda niho badutuma igipimo bita biopsi twaragikoreshereje muri Bujakat naho nyene barakonfirma ko umwana afise ico kibazo ca cancer hama ndabishiriye abaganga baravuga yuko umwana ari ukumuca ukuguru nk'abavyeyi nka twebwe abavyeyi canke umwana ntabwo vyoroshe ico kintu kucakira niho twiyumviriye ati rero burya twotera intambwe gatoya tukaja ahandi tukaraba ko hoba hari igisumba ikindi tukaraba ko hari ico botubwira gisumba ico batubwiye hano mu Burundi niho rero twaca twiga inama yo kwicisha kuri carte urumva ko ikintu kimaze gusohoka urumva ko cageze kure nka jewe naho ndagipubliye ariko urumva ko vyamenyekanye kandi ni vyiza kuko dukenera uburyo bwinshi biciye mu bantu biciye mu nshuti biciye mu bagenzi eka n'abakunzi b'abagwayi bazi ingwara ingene iremereye ego muri ncamake n'ivyo umwana rero akaba ari uyo afise ikivi murabona ko riravyimbye aguma ku miti ku antidouleur abantu benshi barambaza ngo mbega ari mu bitaro oya burya mu bitaro ujayo uzi ko hari ico bariko baragukorera muri uwo mwanya sinoja kumuryamika mu bitaro ata muti ariko baramukorera ego mama nagomba kumenya ego uravuze yuko uburyo ari bwinshi cyane kandi ukabona uvuga neza yuko wacushi ihitamo kugenda yani umere nk'unguruza sivyo nagomba kumenya yaje amafaranga babaciye n'amafaranga kumuca ukuguru canke yaje amafaranga abonese bizogenda neza gusomba bo ajya amafaranga sayo kumuca ukuguru oya ahubwo dushaka tuje ahandi mwige vuriro ryo mu Rwanda kugira ngo nabo bakore ivyo bipimo vyabo hama bagire comparaison n'ivyo mu Burundi bakompare kumbure bobo nta ubizi numva ntavyo tuzi ivyo bashobora kuvuga canke n'ingingo bashobora gufata uko batubwira uko bashobora kumuvura nimba ingingo nabo nyene izoba nk'iyo mu Burundi tubimenye ariko burya kuguma ahantu hamwe urumva ko ntibiryoshe haraho uvuga uti hariya kumbure bonkorera iki hariya kumbure bonkorera iki niyo mpamvu rero yatumye tubikora uko bakozi b'Amayaga TV murumva yuko umuvyeyi ko aragerageza kubisigura neza cyane murumva yuko akina amafaranga menshi kandi ndizera yuko kuri iyi si ya Mungu nituzi ejo hacu ivyo bavyiza yuko ufashije kuko nawe warafashije cyangwa ushobora no kuzofasha cyangwa agafashwa n'undi inshuti yawe cyangwa umwana wawe reka mvugane na Gabriel nawe Gabriel umaze kumva yuko ugwaye cancer wavyakiriye gute je ko navyakiriye novuga ko navyakiriye nk'ibisanzwe ko vraiment no kwimana byabenga ibintu nyene ngo bintera ubwoba je vraiment samahoro cyane Gabriel urafise amahoro cyane Gabriel wibaze nk'ubu mwogenda nko mu Rwanda hamuka ugasanga ingingo naho nyene niyo nyene nabo naco buhindura ugasanga ingingo niyo nyene kuguca ukuguru wovyakira gute ndazi yuko bitoroshe bafashe iyo ngingo je ko bwanje iyo ngingo je mbona itoshobora no kuba ko je vraiment ndizeye ko nzokira bakozi b'Amayaga TV murumva yuko Gabriel we yarizera kandi wewe nibaza yuko bashobora gufata ingingo kugira inuze yo kumuca ukuguru rero ikintu gikenewe nganuko ndazi yuko mwafashije n'abandi kandi namwe mwafashije je nguma nsemerera guys nguma nsemerera vraiment dukoreshe umutima w'urukundo turabe yuko mugenzi wacu nawe nyene yomera nk'abandi kuko urabona ni turi muri generation imwe turabajene twese gutakaza umujene birabaje cyane mama ndazi yuko Mufise nk'umuntu wabashaka nko kubafasha ahantu ashobora kugira inuzenye ahantu ashobora guca byo bigenda gute turonse umuntu yodufasha ashobora gucana umva mwarabibonye kwa mahezo sosiyo turafise amanimero de telefone sinzi ko nozivuga sinzi
oya ziri kuri irya nuze tuza kwikoresha burya butumye tuza kubushirako nibaza yuko bicaye bana akaryo keza ko kubibona hama muvyeyi ndishimiye gukorana namwe kandi mukomeze kwihangana natwe turabashimye ingene mwatwiyumviriye turizeye ko hazovamo ikintu ciza. Akajambo ka nyuma rero ku barundi bose bariko baradukurikirana hamwe n'abanyamahanga. Akajambo ka nyuma je novuga burya iyi si iragoye kubako iyo umuntu abonye atambuka akabona arakeye ntubona hari abantu utawiyumvira ko hari ingorane zobashikira. Rero nka jewe nk'umuvyeyi nka nyina w'umwana ndifuza ko umwana wanje yokira ndetse ndifuza ko naho hatoba ngaho mw'urwo Rwanda ndifuza nuko twoja n'ahandi twoja n'ahandi kugira ngo turabe ko amagara y'umwana wacu yosubira akaba neza agasubira kw'ishure akaja kubandanya ibikorwa vyiwe ko murabona ko akiri muto akeneye kubandanya imirimo y'amashure. Ego nkatera akamo uwari wese aza kubona ikiganiro kimukore ku mutima hama agire ico afashije kugira ngo uburyo buboneke kandi ibintu bikora Imana bigakora n'abantu. Murakoze. Urakoze cyane mama. Hama Gabriel naho akajambo ka nyuma ku barundi bose mbere n'abatumirira bagire umutima w'urukundo. Kuco nababwira ko bodufasha nyene ubwo buryo bukaboneka nubwo bwoboneka n'Imana nayo irashoboye. Imana irashobora kubigira tutarava ngaha gashobora kunkiza tutarava ngaha kandi byose birakunda kandi no kwizera k'umuntu. Bakunzi ba Hamagara TV hano tugaruka mu kiganiro cyacu mwumvise byinshi je ngoma ngaruka handi nyene tugira umutima w'urukundo hama ibintu bije mu buryo yari MC Gire kuri micro kote kamera nawe kumwe na Justin. Murakoze cyane, ciao ciao.